Ihishurirwa ni inzira umuntu acamwo kugira ngo ave ashike canke ave ku rugero rumwe ashike ku rundi rugezo rw'ubuzima. Igihe cose rero udafise ihishurirwa mu buzima bwawe ntago ushobora kugira impinduka mu buzima bwawe, because uyu munsi ndagomba kuvuga ku kintu kivuga revelation that brings change in somebody's life. Ihishurirwa rizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Ariko mbere yuko mvuga ko ihishurirwa rizana impinduka, ndagomba mvuge kwanza uko ihishurirwa ryugurura imiryango. Revelation that opens door. Until utaragira ihishurirwa canke se igihe uzogira ihishurirwa ni uzotangura kubona abantu bagusupportinga for the first time, kuko igihe cose uzobaho ntuzomenya ico ushoboye. Igihe cose uzobaho utaragira ihishurirwa ngo ushobore kugerageza ikintu runaka mu buzima bwawe bizokugora. Hariho n'abantu benshi bagira ihishurirwa ariko bagatinya kurigerageza, ariko nagira ndakubwire ntabwo uzomenya ico ushoboye n'ico ushobora gukora mu gihe Imana yaguha ihishurirwa canke se wagize ide y'icumviro runaka, revelation yaje muri wewe ugatinya kugerageza kugira ngo ushobore kuyikora urabe ko ico ushobora kugerako. Imana nidufashe cyane, Yesu adutabare gose. Rero mu gihe Imana yaguha ihishurirwa, gerageza kugira ngo ushobore kugira ico ukoze kugira ngo ugere kuri iryo hishurirwa, na cyane cyane ku bantu basenga bizeye Imana ikaguha ihishurirwa. First of all, risengere hanyuma urigerageze, risengere hanyuma utangure kuri tryinga, risengere hanyuma utangure kurigerageza. Gideyoni Imana yaramubwiye nti genda nzobana nawe, nzoguha inkomezi ugwane n'abansi bawe kandi uzo banesha. Imana ivugana nawe, aragenda ku rugamba kandi bigenda neza, aratsinda urugamba. Umwami Yesu agufashe cyane kandi agutabare. Rero nagira mvuge ko ihishurirwa ryugurura imiryango gatoya. When utaragira ihishurirwa ntago uzoronka canke se ngo ushobore kubona umuntu ashobora kugufasha byihuse canke se bishobora kugira mu buzima bwawe. Nta muntu azogufata hasi canke se atacuri kurakora wicaye, nta kintu kimuri kurakora udreza amaboko mu buryo bw'impemu, you have nothing. Mu buryo bw'umubiri you have nothing. Nta kintu kimuri kuragerageza mu buzima bwawe gushobore kuronka umuntu aza kugufata ukuboko agu holding until habonetse super grace, ubuntu bw'Imana budasanzwe buza kukuduza. Nabwo nyene mu kuza buzoguhishurirwa gice ushobora gukora, buzoguhishurirwa ryuko ushobora kumera gutandukanye no kuba rumeze, buzoguhishurirwa rya comportement ushobora kwikomporta itandukanye nuko wari usanzwe umeze kugira ngo uve ku rugero rumwe ushike ku rundi. So whenever igitambara kikiri ku maso yawe, amaso yawe akiri kigitambara, utabona neza, utabona ico ukora n'ico ureka, uraho wicaye uri umuntu uraho gusa ujya ukavyuka ukaryama. Reka ndakubwire, life changed, ubuzima burahinduka. Ubuzima burahinduka. Uyu munsi ushobora kubona umenga urafise ivyurya n'ivyunywa, ukabona umenga nta kizohinduka, ariko anytime ibintu bishobora guhinduka. So you need to build, kubaka ikintu runaka gifasha ubuzima bwawe kandi mu buryo bw'impemu ukiyubaka. Uyu munsi mbere ushobora no kubona uhagaze mu buryo bw'impemu uvuga nti nta mpemu nimwe yonyeganza, abadayimoni ntibondonka, satani ntiyondonka, abarozi ntibondonka, imyuka mibi ntishobora kungwanya, abadayimoni bashobora kungwanya, abarozi ntashobora kungwanya. Ndahagaze neza muri Kristo Yesu. Ukaca wibagira kongereza akariro n'ubushobozi bwa mpemu. Reka ndakubwira, uzomera nk'umuntu ashobora kuba ari ahantu haduga ku mudugo ariko aratwara imodoka, agafyonda akakserera, umuriro akawushiramo mwinshi, ariko araduga ariko ku mudugo, hanyuma akagera ahantu ntasubira gufyonda ngo yakserera ashiremo umuriro, imodoka ibandanye kuduga. Bizogenda gute? Imodoka ntizopfa kumanuka, ntizopfa no kuduga, izoca igabanya umuvuduko, igume hahandi nyene, igende ku muvuduko uri low, umuvuduko uri hasi cyane, slow motion. Agende muri slow motion, agende buke buke canke bibaye ngombwa ari nando hamanuka cyane, irashobora no kumanuka igata umurongo cyangwa se igata fire. Rero iyo ubaye umuntu wumva ko uzi ubushobozi bw'Imana, ntusubire kwiyegereza Imana ngo bandanye usenga, bandanye uhamagara imbaraga z'Imana. Bivuga ngo wiyumvira ko ahagaze, niyubare ntagwe, aguma ahagaze ntagwe. Mu kutagwa rero ntago ari kwirinda mu buryo bunaburiya, nivyo kwirinda birimwo, ariko
harimo no gusenga, kuko dushobozwa byose n'umwami aduha inkomezi. Yesu utamusenze ngagushoboza kwambika ububasha ntabwo uzoshobora kubishobora wenyene. Umwami Yesu nadufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'urufatiro. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo waho wa 24 turasoma mu izina rya Yesu. Nawe abariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ikiranyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Yesu adufashe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana itweretse Paulo na Sila bari mu nzu y'ibohero baboshwe iminyororo, hanyuma bagira ihishurirwa. Holy Spirit came to them, arabazaho, yabajeho, abahishurira kuririmba. Nariko ndavuga ihishurirwa ryugurura imiryango kandi rizana impinduka. Yesu nadufashe cyane. Umwami Yesu adutabare gose. Bamaze gutangura rero kuririmba, bararirimba, hanyuma ku ruhande hariho abantu bariko barabumviriza. Bibiliya yatubwiye nti izindi mbohe ziriko zirabumviriza, ziri ku ruhande ziriko zirabumviriza, ziguma zibumviriza. Ariko bobo bagira ihishurirwa ryo kuririmba, batangura kuririmba, bararirimbira Imana. Umutima wabo ufatana na Kristo Yesu, umutima wabo ufatana n'umwami wacu Yesu Kristo. Bari mu nzu y'ibohero, bari amaguru yabo aboshwe, bari mu mpatane, mu mbobane kabisa, bari mu mpatane, amaguru aboshwe, amaboko aboshwe. Reka ndakubwira, uzoguma uri hasi igihe cyose ihishurirwa ritazoza ku buzima bwawe, nushobore kurigerageza, ushobore kuvana hamwe, ushobore kugera ahandi. Reka ndakubwira, uzoguma usaba abandi baguha until uzogira ihishurirwa kugira ngo ushobore kugira nawe ucufashije abantu. Uzoguma uri muntu aboshwe ari hasi until uzoguma. Hari n'abantu abona yuko agwaye kwa muganga, babuze ingwara, babuze ico bashobora kumutora, muganga naco ashoboye kumufasha, babuze ingwara. Biza bibaho cane gose, mugabo ugasanga uwo muntu ashobora no kugira ihishurirwa ryo kuvuga ni reka ntumbere abakozi b'Imana bashobore kunsengera, bamfashe, bashobore kunyitwararika. Iki kintu ndabona yuko kiriko kiva ku badayimoni, iki kintu ndabona ko ari ikintu kidasanzwe. Ashobore kuba revealed, abone ko ari ibintu bidasanzwe byabaye ku buzima bwiwe, afata indi ngingo yo gusenga ngo yegere Imana. Let me tell you something, uzoguma muri hasi until, kandi ushobora no kuriska gupfira mu ibohero, gupfira mu minyororo, gupfira mu bukene, gupfira hasi. Gusenga cane nibyo, mugabo gusenga cane ntago bikugaburira. Let me tell you, ntago mvuze nabi, ariko gusenga cane ntago, nimba Imana ikoresheje umuntu uyu munsi akaguhezagira, arashobora kuguhezagira umunsi ukajya, ejo akongera akaguhezagira n'uyu munsi ukajya, nejo akongera akaguhezagira n'uyu munsi ukajya, mugabo it will not be forever. Ntago bizobaho igihe cyose. Urakeneye ihishurirwa rishobora kuzana impinduka mu buzima bwawe kugira ngo nawe ushobore kugira ikintu ushoboye kugeraho. You move from one place to another place of life. You move from one level to another level of life. Hano ndiko ndavuga kumbure mu buryo bw'umubiri, niho ndiko ndavuga. So igihe cyose uzoba utaragira ihishurirwa, uzokwamura umuntu wo hasi, uzokwamura umuntu aciriritse, asuzuguritse, agayitse, asabiriza, asaba yo kujya, asaba yo kurarira, asaba yo kwiririgwira. Ariko Imana niyaguhishurirwa, ndagusengeye cyane wewe uri kurumviriza buno butumwa bwiza, Imana yo mu ijuru, Imana ibirema kandi ikabikomeza, izana ihishurirwa mu buzima bwawe, ihagurutse n'abashigikira ihishurirwa ryawe, kandi ihagurutse n'abakugeza ku yindi ntambuko. Ntigushire munsi y'abari mwiyerekwa gusa ngo bakugumize hasi. No, Imana igushirireho abakuduza mwiyerekwa no mwishurirwa ryawe, and then they support you, they hold your hand, bagufata amaboko, bakuduze kuva ku rugero rumwe gushika ku rundi rugero. That's what I'm praying for you. Imana ibigufashe. Kandi birashoboka hari n'abandi benshi bagira ihishurirwa mu buzima bwabo, ariko ugasanga ubugingo bwabo bariko barabura
uburyo mwaye, ashobora kugira uhishurirwa ryo gukora ikintu runaka, projet runaka, ariko akabura amafaranga. I pray for you, reka ubushobozi bw'Imana bukuronse uburyo na mwaye zo kwinjira mu mugisha wawe, zo kwinjira mu hishurirwa ryawe. Imana ikuronse uburyo n'amafaranga yo gushobora gukora revelation wagize mu izina rya Yesu. Ariko nimba utaragira hishurirwa, you are too late, uriko uracererwa cyane. This is your time. Umwongereza yavuze ngo there is no time like the present, the time we have is now. Umwanya dufise n'uyu, nta mwanya tugira nka kubu. Igihe ufise niki, you don't know tomorrow, you don't know the next month, the next year, the next 5 years, the next 10 years, you don't know what will come, you don't know what will happen. Nta uzi bizoba mu myaka 5, mu myaka 2, mu mezi ari imbere. So igihe ufise niki, you need to prepare your future now and you enjoy your tomorrow. Ukeneye gutegura kazoza kawe uyu munsi, hanyuma ukazonezererwa kazoza kawe ejo hazoza. Reka ngaruke rero kuri Paulo na Sila. Bamaze kuririmba, hari izindi mbohe zariko zirabumva ku ruhande, ariko ziraceceka. Bari bagize hishurirwa ryo kuririmba, abandi bari bagize hishurirwa ryo guhamagara Imana, abandi bari bagize hishurirwa ry'ukuntu bashobora kuva mu ibohero. The Holy Spirit yaje kuri bo, arabibira ibanga, babwira ni you need to sing kugira ngo mushobore kuva mu iri hishurirwa. Imana ikwereke igikwiriye n'ikibereye kugira ngo ushobore kuva mu ibohero urimo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. And then baratangura kuririmba, they sang. Bararirimba. Birira tubwira ngo ako kanya intanguriro z'izu zitangura kunyeganga. Iyo ukoze ishurirwa ryawe ukaribamwo, Imana ikagushoboza, ikagivangamo, Imana ikaribamwo. Reka ndakubwire, ibitakunda bitangura gukunda. Ibyo wabona ko utazogeraho utangura kubona uri kurabigeraho. Ibyo wabona ko bitazokunda utangura kubona uri kurabigeramwo. Iyo Imana igushoboje ishurirwa ryawe utangura kurigeramwo. Ibyo wabona umenga ni vya babandi bariya, babandi ubona umenga nibo bashoboye bonyene, babandi ubona umenga nibo bazohezagirwa bonyene, babandi ubona umenga nibo babereye bonyene, utavuga ati kumbe na jewe ntago nafise expectations, ntago nanise sinanizi ko nzogera hano hantu. So may God give you revelation and begin to try whatever is possible to get in your revelation. Imana igushoboze, iguhereze ishurirwa kandi ukora ibishoboka byose kandi nagushoboze kugira ngo ushobore kugera mu ishurirwa ryawe na revelation yawe mu izina rya Yesu Kristo. So nimba utaragira ishurirwa, you are too late, uri kuracererwa cyane. Imana iguhereze ishurirwa, even maybe waragize ishurirwa rya mbere rirapfa, n'irya kabiri rirapfa, n'irya gatatu rirapfa. Do not fail to try, keep on trying. Reka kunanirwa no kumva amajwi y'abaguca intege n'abakunaniza. Keep on trying. Abantu bose, nta muntu n'umwe, ndakunda kuvuga nti nobody appreciates easy things. Nta muntu n'umwe aza yubaha ikintu gisanzwe, giciriritse, gisuzuguritse. Abantu bose bubaha ikintu gifadika, gifise mutizamu canke se umuhagararo canke se kiboneka ukuntu. Uzorabe, sinzi gituma Bibiliya yavuze nti udafise azokwakwa nico yarafise, ariko ufise azogira gute? Azokongererezwa. So you need to have something kugira ngo Imana ikongerereze. Gira iyerekwa kugira ngo Imana ishigikire iyerekwa ryawe. Tera intambwe imwe, izindi 99, don't worry, izozigushoboza, izozigushigikira, izozigufasha. I want to pray for you. Gomba sengera umuntu avuga nti Imana ndakeneye amafaranga kugira ngo ntangure iyerekwa ryanje, Imana ndakeneye muhemu yera kugira ngo ninjire mu iyerekwa ryanje, Imana ndakeneye amavuta kugira ngo ninjire mu iyerekwa ryanje, Imana ndakeneye support kugira ngo ninjire mu iyerekwa ryanje, Imana ndakeneye iki na kiriya kugira ngo ninjire mu iyerekwa ryanje, hanyuma Imana ishobore kumfasha. Nimba udashaka kuzoba usuzuguwe, unasuzuguritse, unaciriritse, abantu bagufata ibisanzwe. Abantu bama bafata ibisanzwe umuntu asanzwe, ariko umuntu adasanzwe bamufata ukundi kuntu. Ntago bashobora kugufata ukudasanzwe kandi nawe usanzwe. Ukeneye ishurirwa rikugira udasanzwe. Imana igufashe cyane kandi igushoboze cyane. So nimba wipfuza kugera ku rundi rugero, this video
ndizera buno butumwa bwiza ko buza kuguhindura ivyumviro no kugushira ku rundi rugezo. Imana irabigufashamwo, ariko urakeneye yindi ntambuko imwe. Ndagomba ndagusengere, nimba uri umuntu wifuza kuva mu gasuzuguro no mu gakengego, Imana iguhishurirwa, Imana iguhereze na revelation ishobora kugukura ku rugero rumwe ikagushikana ku rundi. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye uyu mwene data, ndamusengeye, reka umukure ku rugezo rumwe rw'ubuzima umugeze ku rundi. Uyu yifuza amafaranga kugira ngo atangure projet yiwe, uyu yifuza mpemwera kugira ngo atangure ikorwa cima, uyu yifuza gukomera mu gakiza, uyu afise amahishurirwa atandukanye ariko yazibiwe n'uburyo bw'amafaranga kugira ngo ashobore kwinjira mu mugisha wiwe, yazibiwe n'impamvu nyinshi zitandukanye ngo ashobore kwinjira mu gutangura igikorwa. Ndamusengeye, ugurura imiryango, muhereza aba destiny helpers bafata ubuzima bwiwe, bashigikira ubuzima bwiwe, bashigikira ubugingo bwiwe. Mana, ishurirwa yahawe rimwagurire, mugeze ku rundi rugezo, muhaba mushigikira, muhaba mufata ku mugongo, muhe Mwami Imana bamwitwararika mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango yari yugaye ku buzima bwiwe kubw'ishurirwa afise, reka itangure kuguruka. Muduze mu masengesho, muduze mu bushobozi, muduze mu mbaraga, muduze mu bubasha mu izina rya Yesu Kristo. N'uyu amaze igihe ari mu gace mu kirere, abona ko aboshwe n'ibyaha n'ibintu byinshi kandi abona ko adashobora gukizwa ari muri aka gace, mwagure umurenganisha, umugeze mu wundi mugisha wiwe, arengane akaba agize ishurirwa ryo kubona yuko ahantu adashobora kuhakwirizwa. Muhereza ubushobozi n'inkomezi zo kuva muri ico kibanza aje mu kindi, yuzuye mu bushobozi na mwemu yera, yuzuye imbaraga nshasha mu izina rya Yesu Kristo. Ubacira inzira, ukomeza abadakomeye, abafise amahishurirwa atandukanye ariko babigiriwe intambanyi n'ingwara zarababereye inzitizi. Mana, bakize. Ndasenga uyu agwaye akire mu izina rya Yesu, yakire ubuzima bwawe, yakire ubugingo busha, yakire ubushobozi busha, yakire ubuzima busha. Uyu mubiri wiwe ndawusengeye, mwemu yera mukoreho, mwemu yera mukoreho, ubushobozi bw'Imana bumukoreho, ubasha bw'Imana bumukoreho, inkomezi zawe zimukoreho. Ndagusenge ngo ubushobozi bw'Imana bugusanga huri mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'Imana bukubohore, ubasha bw'Imana bugukize, ubasha bw'Imana bugutabare mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara yose iri mu mubiri wawe yumva ubushobozi bw'Imana isohoke mu izina rya Yesu. Amablokaje n'inyatsi nibyakuje kwinjira mu gishawa bikugweho in the name of Jesus Christ. Amen. Mwami Yesu abaho umugisha mwinshi. Litezwera Juste niyo mwari kumwe. Kiganiro ni ubushobozi bw'ijambo canke se power of the world. Ndashimiye cyane abantu bafyonda subscribe kuri YouTube, Facebook, bakarungikira n'inshuti n'imiryango n'abagenzi buno butumwa bwiza kugira ngo nabo barushirize kugendererwa no guhezagirwa n'ubuntu bw'Imana. God bless you. Yesu Kristo abahezagire cyane, ndabakunda cyane.